Una. 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 Turabaramukije bakunzi b'ibiganiro vy'isanganiro. Igihugu ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo giherutse kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko. Cinjiye icese kuwa 29 ntwarante no mwaka wa 2022. Kongo ikabigize indwi mu bihugu bigize Afrika y'ubuseruko. Iruhande y'u Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya n'igihugu ca Sudani y'ubumanuko. Ikindi nuko ururimi rw'igifaransa rwemejwe mu ndimi zikoreshwa mu karere. Ku nama tuvuga uko kwinjira mu karere mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko kuri ico gihugu ca Kongo, ingene umubano umwiza wotsimbatara muri ako karere cyo kimwe n'imigenderanire ifatiye ku butunzi. None abagize umuryango biteze iki kuri uko kwinjira kw'igihugu ca Kongo mu muryango? Ni gute ukwinjira muri uwo muryango vyotera imbere? Hoba hari intambamye zibangamiye umubano mwiza muri ako karere? None umuzo wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wafasha gute mu bijanye n'ubutunzi na cane cane mu gutsimbataza umubano mwiza? Ku nama turi kumwe n'abatumire batatu. André Njate n'umwe mu baserukira umuryango w'abamuka mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, usanzwe uba no mu Burundi. André, tubahe ikaze, tubaramutse. Mwaramutse. Mwakoze kwitaba buno butumire. Nakoze. Yego, turi kumwe na Guillaume Ndayikengurutse, n'umwigisha muri kaminuza yanonosoye ivyigwa vya politike n'imigenderanire y'ibihugu. Amahoro, kaze mu kiganiro. Amahoro neza, murakoze. Yego, turi kumwe kandi na Prote Nizigimana, n'umukuru w'urwego rujejwe kugenzura ibikorwa vy'ishirahamwe ry'abadandaza ndengambibe ACTF mu mfunyafunyo y'igifaransa. Prote, namwe tubaramutse. Ndabaramukije cyane. Kaze muri kino kiyago cyo ku nama. Murakoze. Muri kino kiyago twari twifuje kandi kuba turi kumwe nabo mu bushikiranganje bujejwe injira ry'u Burundi muri uwo muryango, ariko ntivyahavuye bikunda. Mu buhinga bw'ivyuma hari Serafina Hakizimana Leonce bitariho niwe hagarariye kino kiganiro kiremeshejwe na jewe Francine Ndeo kubgayo. Ndabahaye ikaze. Mu gutangura kino kiganiro reka tubanze twakire André Njate. Njate, musanzwe mwamuka mu gihugu ca Kongo. Uno munsi turiko turavuga muri kino kiganiro ukwinjira kw'igihugu canyu mu muryango urimwo ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mwavyakiriye gute mubonye mwemerewe kwinjira muri uwo muryango? Twebwe abanyekongo cyane cyane turi mu Burundi cange muri kano karere, twavyakiriye neza gose kubera ibintu biza gutufasha gusanura imigenderanire hagati yacu. André, gusanura imigenderanire ni hagati y'u Burundi na Kongo canke ni mu karere nyene mubona yuko mugiye koroherwa gusumba? Cyane cyane Burundi na Kongo, hanyuma muri kano karere kubera je ndi mu Burundi. Je ndiko ndaraba inyungu ya bakongomani bari mu Burundi, ariko muri kano karere imigenderanire tuyumvira ko iraza kuba meza hagati ya y'ibihugu dusangiye umuryango. Nk'ubu nk'umukongomani asanze ari hano mu Burundi,
muravye uko mwari musanzwe mubayeho mukaraba kwinjira mu muryango mwibaza ko ari igiki muzokunguka gusumba? Icambere ni mu vyerekeye ubutunzi kubera abakomersa ni benshi bafise ibintu bugura canke bugurisha muri iki canke ikindi gihugu iyo byose abanyagihugu baca baharongera ko akoyo. Murakoze cyane Prote, twavuze yuko musanzwe muri mwishira hamwe ry'abadandaza abakora udandazwa ndengambibe kwinjira kwa Kongo mu karere k'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko kuri mwebwe bivuze iki? Nk'abadandaza bajabuka imbibe twavyakiriye neza cyane kubera isoko aho umuntu ashobora gutwara ibintu naho ashobora gukura ibintu ni kuvuga yaragutse cyane. Yaragutse cyane kandi hariho uturusho twari dusanzwe tuboneka muri soko rusangi yo mu bihugu by'ubuseruko umuntu ataronka mu gihe ariko aragenda ku ruhande rwa Kongo, ariko noneho umuntu azoca aronka mu gihe arondeye gukora urudandazwa hamwe ava mu Burundi aja muri Kongo canke ava muri Kongo aza mu Burundi. Nk'utwo turusho ni nk'utwa utwo turusho ni urabona hariho nk'uko iyo uzanye ibintu vyahinguriwe canke vyimbuwe muri ibihugu bigize ibihugu by'ubuseruko ntuheza ngo uriho ico bita ngo ni droit de douane. Hariho ico kindi bavuga urudandaza rujabuka imbibe gworoheje mu gifaransa bita ngo ni régime commercial simplifié bikora muri ibihugu ibi bisanzwe biri mu muryango muri ibihugu bigize East African Community, reka nze ndabanga indimi nyene hari gihe usanga bigora kubishira mu Kirundi. Rero kare ku ruhande rwa Kongo bashaka gukoresha rekosi ya komesa. Iyo rekosi ya komesa nayo hariho vyinshi bitaremezanya hagati y'u Burundi na Kongo. Ariko noneho iya EAC yoyo biza byaramaze kuja mu ngiro. Urumva ivyari bisanzwe biri bikogwa mu ntuze muri EAC bizoca bikogwa na Kongo. Rero kuba Kongo yarinjiye mu ntuzenya muri EAC ni imiryango yugurutse ku mudandaza. Mwe muvuga muti mu kazi kacu ka minsi yose tuzokoroherwa. Yego. Reka twumve ko ari wo mwihwezo wa Dr Guillaume Ndayikengurutse asanzwe yarakurikiranye ivyigwa bijanye n'imigenderanire y'ibihugu. Dr, bimeze gute ukwinjira kwa Kongo muri uno muryango? Mwebwe mu biha insiguri yahe canke umwihwezo wanyu umeze gute, uhagaze kuki? Ukwinjira kwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko sinza mvuga ngo ni vyiza canke ni bibi, sinkunda kwiyumvira muri iyo nzira, ariko mu nkundire mvuge jewe ivyo mbona vyoba bisigura vyoba vyerekana mu bijanye n'intambwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko uriko uratera. Ubwa mbere nuko haje igihugu cagutse gose kije mu muryango. Ico ni ikintu kiringa twese tubona, kuko ubu umuryango ugiye kuva kw'ibahari India ushike kw'ibahari Atlantique. Donc ico ni ikintu ca mbere kiri ngaho. Ikindi kigira kabiri nuko umuryango ugiye abanyamuryango bagiye kwaguka, abagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko hiyongeye ko abantu imiliyoni 105 muri ivyo bitigiri, miliyoni 105 biyongeyeko. Ico ni kindi kiri ngaho umuntu ashobora gufatirako. Ikindi cibonekeza nuko hinjiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko
igihugu gisanzwe gifise ibibazo mu bijanye na politike n'umutekano. Ico nikindi umuntu adashobora kudeha turiko turavuga ibi bimenyetso insiguro iri yinjira rya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko rizana gerekana. Ikindi umuntu ashobora kubona nuko ico gihugu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cinjiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ni igihugu gifise ubutunzi kama komeye gose bunatuma hari ibihugu vyo muri aka karere canke vyo kwisi yose bihurumbira gushira akarenge muri ico gihugu. Ico ni kindi tutokwirengagiza. Ikindi mbona nuko haje abantu imiliyoni hafi 100 mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bakoresha ururimi rw'igifaransa. Mu muryango hahoramwo Uburundi ni miliyoni hafi 13 wanashaka n'abanyarwanda buke aribo bonyene bakoresha urwo rurimi rw'igifaransa. Ivyo rero ni ibintu jengira nti bishobora gutanga intumbero y'ingene umuntu yotegera uko umuryango wa Afrika y'ubuseruko isura ushobora gufata bivanye n'iyinjira rya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri East African Community. Tuze turavanga indimi. Mwavuze ibijanye na politike, mwavuze ibijanye n'umutekano, duce twumva yuko wa mutekano twahora twumva uhungabana muri aka karere ugiye kuronka inyishu. Vyose bizovana n'ingene umuryango wa Afrika y'ubuseruko uvyifashemo. Kuko kimwe coco nuko twahora tubona erega ibi bihugu bikikuje bisangiye imbibe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntivyigeze bireka ico kibazo cy'umutekano. Ariko zamara inguvu ziba hagati ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu kimwe. Ubu rero umuryango wa Afrika y'ubuseruko uraronsa akaryo ko kuzovuga ati iki kibazo kijanye n'umutekano kiri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo reka tucige nk'abanyamuryango. Twese tucige turi kumwe nticigwe hagati y'igihugu kimwe bivanye n'inyungu yazo. Ariko bavuga ati reka tucige kubera turiko turabona yuko kimeze uku umuryango hari ibindi bintu bidashobora gutera imbere mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Niko nibaza yuko nico bishobora guhinduka tukizera yuko bigiye kuri ubwo rwego hamwe vyigirwa mwishira hamwe mpuzamakungu c'est une organisation internationale tukavuga ati birashobora gufata iyindi ntumbero kandi jewe urumva nk'umuntu yize ivyo bintu bya politike n'imigenderanire mvuga ati birashobora gufata iyindi ntumbero kandi sinirirwa ndavuga ngo nziza canke mbi. Ntibikenewe ivyo tuzobibona. Mwavuze n'ikindi kijanye n'ubutunzi mubona tuzoshikirwa. Bizovana naho nyene n'ingene tuvyifashemwo. D'abord tukabanza tugategera inyungu dushobora kuronka tukanategera nico iyinjira rya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko tugategera ivyo bishobora kutuzanira kuko ego ni soko rinini ryagutse none iryo soko mutaronse ico murijanamwe muzosanga ahubwo ari mwe mwahindutse abo bantu bose ivyo bariko barakora bimbura mu muryango mwebwe mube abaguzi mutigera mugurisha utiteguye neza ntaca donc vyama bikenewe yuko ushobora ivyo bihugu igihugu cyose citegura kugira byo kuri ayo mahinduka bari karaba mu muryango akizanire inyungu naye handi birashobora kugenda uko nyene igihugu kimwe kikaza kiriyongerako n'ikindi kikiyongerako mugabo ukaraba ikiriko kirahinduka ukabura. Murakoze Guillaume njate ngaruka iwanyu. Harigeze kuba ibihe ugasanga nk'abanyeshure biga mu makaminuza ino barasubijwe inyuma kubera basanze ngira badafite ibibaranga
ugasanga hari impunzi mu Burundi ziva i Kongo, ugasanga hari impunzi muri Kongo ziva mu Burundi, mwibaza yuko ubu umutekano wabo uzoba umeze gute? Murishimira impinduka zishobora kuba ko tugiye mu muryango umwe wa Afrika y'ubuseruko? Urakoze kuri ico kibazo. Je niyumvira yuko ubu ibintu bigiye guhinduka. Abanyeshuri bava muri Kongo bakaza kwiga ino bagiye kwiyumva ko bari mu gihugu kibafata neza, bakiga, kikabaha amaviza sans trop de problème, kandi na za kaminuza ziri mu Burundi zirashobora kuza kugura za campus muri Kongo, abantu bakiga programme y'u Burundi bari muri Kongo. Je ndazi ko Université Lumière ifise campus igoma, abantu bakiga programme nyene ya Université Lumière bakaba biga muri ari Goma. Ibyo navyo ni vyiza. Nkuno munsi nk'abakongomani mubaye mu Burundi mubayeho neza, ni mpaka turindire yuko igihugu kumbure ciwanyu cinjira mu muryango? Oya, twebwe mu Burundi ico nzi nuko tubayeho neza, ariko integration yo muri communauté yose. Twebwe nga mu Burundi naba tubayeho neza. Sinzi umukongomani ari muri Tanzania ukunda ameze, ari muri Kenya ukunda ameze, ivyangombwa kugira ngo ahabe, ariko babiravye muri communauté yose bakoroheza bose kugira ngo baronge za visa n'ivyangombwa bikwiye, ni vyiza. Ikibazo cy'impunzi naco nukubanza kuraba kwanza. Iyo umuntu ahunze tutegerezwa kumenya kwanza yahunze kubera iki. Abonye ko ivyatumye ahunga mu gihugu ciwe ubu byaragabanutse canke nta ngorane zigihari, simbona kubera iki ategerezwa kuguma mu gihugu yahungiyemo. Arashobora gusubira ku gihugu ciwe nta ngorane, kandi asavye ko yoguma iyo ari, tukabona yuko ni muri communauté ama condition ari favorable, abonye ko arashobora kugumayo, arashobora kuhaguma. Aho rero ni abanyapolitike nibo bakwiye kuraba ibyo bibazo byose bakabitorera umuti. Ego murakoze. Pote, mbega mu gisata ciwanyu kijanye n'urudandazwa ndengambibe hari ibibazo mwari musanganywe muvuga muti kumbure ubunye iki canke kiriya nta ngorane tuzosura kugira? Ibibazo byari bihari, ibibazo byari bihari, hariho ivyo nari navuze mu kanya kahera, cane cane ndiko ndavuga ibijanye n'abantu bakora urudandaza ruto ruto, bari biteze akarusho kice bigomba bita ngo nire kose. Iyo regime commerciale simplifiée ni kuvuga urudandaza ibihugu byagiye hamwe bikumvikana ukuntu byo korohereza abadandaza bato bato. Ubu ubonye ko ntuzenya ku ruhande rwa Kongo mu biganiro leta ya Kongo na leta y'u Burundi bari bagiranye, donc plafond ya amafaranga ibidandazwa umuntu yotwaye canke yozanye kugira ngo biheze bizoje kuri agira ko karusho kugo rudandaza goroheje, bari babimanuye babigeza ku bihumbi 500 by'amadolari. Ariko umuntu uzenya muri aka karere kibiyaga bigari koko biracari ku mafaranga 2,000 by'amadolari. Ni kuvuga rero aho onye iyo ni nk'inyungu ya mbere. Yindi nyungu ya kabiri novuga ni ikintu kijanye hari ukuntu uzenya
ku ruhande rwa Kongo baracakoresha ijya systeme ya kera y'ibintu vya dedouanement uku kuntu twe dufise obere mu Rwanda ugasanga bafise Rwanda Revenue ibindi bafise bakoresha ico bita ngo ni tarife extérieure commun ino mu Burundi no uko bayikoresha muri ibihugu byose bigize akarere ko mu buseruko siko byari bimeze mu ntozenya muri Kongo ubu rero urumva nayo izo bigiyemwo iyo ni yindi inyungu kubera ho bari bakigira waza hanyuma ukavugana n'umuduwani akakuraba ikabiraba gutyo nyene akabitagisa uko ashaka no kuvuga ko bategerezwa nabo kuja ku rutonde bagakora nk'abandi bitanguye aho ni ibitegerezwa iyo wumva ngo ni tarife extérieure commun ni nka bibiliya utegerezwa kuyaplika uko nyene kugira ngo ihindutse kuri ivyo bihugu byose bigize uwo muryango rero urumva ako nakandi karusho hanyuma hariho nk'ukuntu ku ruhande rwa Kongo uretse yuko nabo nyene hari igihe bitwagiriza usanga amantu zenya ama service mu kirundi mbega ndabyite ngo iki abantu usanga bajejwe kuza barasaba amafaranga abadandaza bato bato hariho abazwi na leta ni bari imigwi ine mugabo ugasanga inyuma ine canke itanu ariko ugasanga hejuru yiyo hari yindi na leta itemera itanazwi ugasanga wigiye kuyiharura yose ibaye nka 15 rero bamaze kuja muri East Africa ndizera yuko ivyo bizogabanuka kubera bisanzwe ucusanga vyoroshe ikibaye hari yanyu usanga hariho cadre abantu zenya baba meme n'abadandaza usanga bafise cadre bavugiramwo bagaheza bakavuga ati ahantu bakama bahatunga urutoki nivyo heza ngo bimara igihe kirekire cyane gose izo zose rero numva yuko ari inyungu zizofasha umudandaza iyo bagiye kugira gukora urudandaza hari anya aharonkera karusho ariko nubwo intambamye zitabutse njate hariya mu nzira abagira ibibazo n'aba badandaza gusa shanke n'umuntu arengana kubera haba ari abantu bitwara uko bishakiye mu ibarabara birabakora ko canke biraba abadandaza gusa baba bafite ivyo babaka mu nzira eka abagizi ba nabi bari hose kandi bakorera nabi uwari we wese iyo muri muyibarabara mu modoka mugasanga bagya bita ba couper de route nabagizi ba nabi nyene ndibabaza ngo wewe uvuye hewe urinde bakubonye ufise amafaranga yawe ufise iyo ufise bose barabikwambura bakakugirira nabi nyene n'abadandaza ube umwigisha abantu bose n'aba victime biyo migwi igirira abantu nabi mu mabarabara Ego reka dusubire kwa Guillaume mwavuze ibijanye no kwitunganya kw'ibihugu muti n'ubundi ibindi bihugu bisangiye akarere bititunganije neza haraho usanga nako kunguko kataboneka biga mu bisanzwe nk'ubu ko igihugu giherutse kwemererwa ibikorwa nyezina bica bitangura ubwo nyene bigenda gute mu bisanzwe hariho ikintu gitegerezwa kubanza kuba baremeye ko Republika ya Demokarasi ya Kongo yinjira muri Afrika y'ubuseruko umukuru w'igihugu wa Republika ya Demokarasi ya Kongo yaragiye arashira umukono ku masezerano yemera ko yinjiye mugabo bica biragaruka mu gihugu bikabazwa inzego abaserukira abanyagihugu bakemeza ayo masezerano ivyo bita ratification mugabo ivyo oni gake vyanka
kuko biba ari ibintu byateguwe donc hazobe ibyo bintu vya ratification. Hanyuma hamaze kuba iyo ratification no kuvuga igihugu kica gitangura kuronka kica gitangura gukora ivyo gitegerezwa kikongera gukora ivyo gitegerezwa kikongera karonka n'uburenganzira kironka kubera cinjiye muri uwo muryango. Wanashaka bavyita adhesion kuko ratification ni mu gihe uba warashinze ishyirahamwe on adhère. Donc ivyo rero bimaze kuba igihugu kinjira umuryango nawo uca ugerageza ukaraba ivyahora bikogwa mu bihugu vyari bigize umuryango bigashobora no gutandukira n'ico gihugu bikakiraba. Urumva no kuvuga baca bahindura byo no kwita ama mechanisme bahora bakoresha bagahindura ibyo bahora bakoresha haba mu bijanye n'inzego haba mu bijanye n'abakozi kugira ico gihugu gishobore vy'ukuri kuba igihugu kiri mu muryango. Ariko haniri kuri ivyo bijanye no kwitegura mugenzanje wo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aje kuvuga ikintu kijanye n'umutekano haya mu karere nico kintu wanashaka gikwiye kuba ishingiro y'indi migambi yose kuko iyo yindi migambi yose ihaba hatari umutekano uca usanga iri kirasubira inyuma nibisanzwe kandi si kuvuga ngo ico ngo nico muri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko gusa no mu yindi miryango ibihugu bishinga nashaka nkoreshe gatoya ikintu umuhinga yitwa Emmanuel Kant yavuze akavuga ati ni vyiza ko ibihugu bija hamwe ni vyiza ko ibihugu bikorana ariko kenshi ibihugu bisanzwe biri mu mahoro iwavyo bisanzwe biri mu mahoro ashingiye kuri demokrasi ico yita la paix démocratique la théorie de la paix démocratique nivyo biba bifise amahigwe menshi yo gushinga umuryango ushobora gutera imbere. Sindiko ndavuga ngo ibihugu vy'Uburayi niko karorero ku bindi bihugu oya mugabo ntawo bideha ko ari wo muryango washinzwe n'ibihugu umaze kugera kure mu ntambwe za integration mu ntambwe zo gukorera hamwe. Ivyo bihugu ntibifise kuvuga ngo bifise amatwara le système de gouvernance nziza gusumba mugabo zifise amatwara yavyo hagati mu bihugu arashobora kubituma hagira ivyo bumvikanye ko mu muryango. Natwe rero mu muryango ico ni kintu cyo kuraba ko dutegera yuko amatwara ashobora kugenda kumwe agashingira ku mahoro na demokrasi kandi murabona ko mu muryango muri ivyo bintu ibihugu byose ntivyifashe kumwe. Ni ikintu gikomeye gishobora gutuma ibikorwa mu muryango bitera intambwe canke bidatera intambwe bivanye nuko mu muryango harimwo byo no kwita amatwara ya politique ubutunzi donc des systèmes de gouvernance incompatibles usanga zidashobora guhuza ego mbega nka ko twara twumva bavuga ugasanga ngo Kongo iri kitegwa n'imigwi ivuye mu gihugu kanaka canke ikindi gihugu kanaka nk'ubu unye ko ari igihugu cinjiye mu muryango duce twibaza yuko ya migwi yahora itera igiye kuha agahengwe igihugu cinjiye mu muryango canke oya iyo migwi niyaba vy'ukuri yahora itera siyo izotanga agahengwe mugabo ivyo bihugu birashobora gukorera hamwe kugira vyiga ico kibazo ciyo migwi kuko ni kibazo cyo kwigwa kuko misi yose kugwana niyo migwi siyo yamara inyishu ariko ni kibazo ubu urabona igihugu cyacu cyose cyahora kivyiga Uburundi bukavugana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo u Rwanda rukavugana Uganda rukavugana ariko ubu ico kibazo kirashobora kuzovuga ati reka tucigire mu muryango kuko ni kibazo gihanze umuryango ubu nta gihugu gishobora kuvuga cyonyene ngo ni jewe mpanzwe n'ikibazo cy'umutekano umuryango wose hamwe urashobora kuzovuga ati turahanzwe n'ikibazo cy'umutekano
kiri mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ati ni kibazo c'umuryango cigigwe mu muryango ntihaze haraba ibintu by'igihugu kiza kiravugana n'ikindi kimwe kivugana n'ikindi kenshi hari n'igihe tusanga hagiyemwo n'inyungu za bamwe by'ukuri bidatuma haza umutekano urama muri ico gihugu. Ego twibutse ko turi mu kiganiro ku nama turiko tuvuga ibijanye n'iyinjira ry'igihugu ca Kongo Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Turi kumwe muri studio na Professeur Guillaume Ndayikengurutse no mwigisha muri kaminuza yanonosoye ivyigwa vya politike n'imigenderanire y'ibihugu. Turi kumwe kandi na André Njate numwe mu baserukira umuryango w'abamoka mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo asanzwe aba no mu Burundi. Tukaba kumwe kandi na Prote Nizigama umukuru w'urwego rujejwe kugenzura ibikorwa vy'ishira hamwe y'abadandaza ndengambibe. Muri kino kiganiro tushaka kumenya nimba hariho intambamyi mubona zishobora kubangamira ukwiyunga canke uwo mubano mwiza twifuza gushikako muri kano karere. Hari ibintu mubona bishobora konona iyo migambi myiza yo kwiyunga canke gukorana neza mu karere. Njate ico tosaba ico tubona nuko abantu bokorera hamwe kugira ngo amahoro asasagare mu bino bihugu kubera nta nterambere iyo amahoro adahari. Ikindi naco nuko igihugu cose kiri mu muryango cokora kikaronka ivyo codandaza mu muryango kubera mudakoze ntaco muzoronga mu muryango. Simple adhesion ndivuga ngo ubwo nyene ibintu bica bigenda neza no gukora umurimi akarima akaronga ibyo ashora, umworozi nawe akorora akaronga ibyo ashora kugira ngo sur le plan économique turonge ibyo dushora n'ibyo turya ibyo tuyo. Nkamwebwe abakongomani musanzwe muba mu Burundi hari ikintu mubona gishobora kubuza yuko mubaho mutekanye mwiyaguye na cane cane kuva igihugu muturukamwo cemerewe kuja mu muryango? Mu Burundi je ntangorane mbona ariko igihugu cyose kifise amategeko. Umukongomani wese ari mu Burundi ategerezwa kwifata neza agakurikiza amategeko y'u Burundi, hanyuma azobona ko inyungu yo kuba mu gihugu kiri mu muryango. Ariko yigengeye nabi ndivyo ukunda. Jate nk'ubumwe muri mu Burundi kuva ryari? Kuba mvuka. Rero mwebwe dusha tubafata nk'abarundi by'ikongo ngira ntimumenya byinshi. Oya byo muri Kongo je ndabizi kubera narize muri Kongo nabayeyo imyaka myinshi. Nibyo mu Burundi bike ndabizi. Nk'ubu nk'abarundi baba ku rundi ruhande mu gihugu ca Kongo bobo babayeho gute? Babayeho neza. Ntangorane vraiment. Ico nzi nuko vraiment babayeho neza. Ariko comme je l'ai dit igihugu cyose kifise amategeko umuntu ategerezwa kwifata neza kugira ngo yubahe amategeko y'igihugu arimo. Nk'ubu kuva igihugu ciwanyu cemerewe kwinjira mu muryango hari inkuru nshasha yibigiye gukogwa canke ingena mugiye kubana baba bari mu gihugu canke baba mu bindi bihugu canke biracari mu byo kuvuga gusa mu nyandiko? Nta kintu gishasha nk'igihugu kirabashikiriza kuva cemerewe kwinjira mu muryango wa Afrika buseruko? Ikintu gishasha kivuye
mu barongozi banyu canke ivyo twebwe ico tuzi nuko umukuru w'igihugu yarabivuze neza ngo twebwe abakongomani kwinjira mu muryango wa East Africa Community ni vyiza gose yarabisiguriye abantu n'ubu nivyo arimo yo kwerekana yuko ni vyiza uko twinjiye mu muryango wa East Africa Community. Igisigaye naco ni ugukora kugwanya imigwi y'iterabwoba kugira ngo tubone les retombées. Abakomersa nabo bariteguye gutangura akazi kubera bazi ko les déplacements ibintu by'amaviza ibintu bigiye kuhinduka dans le sens favorable. Muravuga ibijanye no kwiyunguruza cyane harabaho amabarabara kugira imigenderanire igende neza, urudandazwa rugende neza, harakenewe umuyaga nkuba, harakeneye iki? Murabona yuko hariho ibikwiye kwihutirwa gukorwa kumbure kwinjira mu muryango w'akarere bifashe gusumba canke bigira ico bishikanye ko gusumba uko vyari no munsi? Yego, ibihugu bitegerezwa gukorera hamwe kugira ngo imigambi yo gusanura amabarabara, imigambi yo gukwiza umuyaga nkuba mu banyagihugu yogenda neza kugira ngo ibi bintu bikunde. Ndivyumvikana ko umurundi ashatse kuja Kinshasa yotegerezwa kugira 48 heures akaja Addis Abeba kararayo hanyuma le lendemain akaja amasaha abiri ngaha Kinshasa bwe ajumbura. Ego za compagnie aérienne bose za ndege ni ibintu byo kuraba kugira ngo mobilité uruza n'uruza rw'abantu rube neza. Prote mu badandaza Kongo yemerewe kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, abantu batari bake bararyohewe na cane mwebwe abadandaza, ariko nta vyama vyera ngo de birashoboka ko mubona ahashobora kuba intambamyi mu bijanye n'iriyinjira rya Kongo mu muryango. Nibiki mubona bishobora kubabera intambamye mu bikorwa mukora mu karere? Icambere nikije twavuze cy'umutekano muke wama wahungabanye cyane muri Kongo. Abana Kongo ni igihugu kinini cyane kikirimwe amashamba manini cyane kandi atana amabarabara arimo. Kumbure ngira ngo ni cabi kibazo cy'ibihugu byose bigize East Africa hanyuma bakaraba ukuntu bagicamo abarana no bisaba nk'umugambi wuko hari ibarabara ry'indarayi rizova muri Tanzania rikagenda rigashika no muri Kongo. Byo bari vyiza barahejeje bagacamo amabarabara. Ico kibazo c'intuzenya c'umutekano nkuko professeur yabivuze, noneho abanyamuryango ba East Africa bakagifata mu minwe bakagerageza bakakirangiza. Ivyo rero kugira bikunde ni mu gihe uku kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko atari kwinjira gusa ku munwa, ariko ari kwinjira kujanye vy'ukuri no kwinjira nyezina ku buryo umuntu wari we wese yumva tinarinjiye. Hari akantu ngomba kuvuga ubu unye mu itegeko rishasha ryaje rigenga nyene ibija n'uruja n'uruza muri aka karere k'ibiyaga vy'ubuseruko. Ubu kirazira yuko umuntu ari bava mu ivyo bihugu umwita umunyamahanga. Ni vyiza ko tubimenya. Umwita mu Gifaransa bavuga ngo c'est le citoyen de l'East African Community. Kirazira ko mwita namba ari umunyarwanda, namba ari umukenya, namba ari umutanzania, kuvuga ngo n'umuhetranje. Kuri bo
n'umunyamuryango n'umunyamuryango rero bugico kirakomeye nubwo yaje mu Burundi nubwo atari umurundi ariko n'umunyamuryango rero hariho ni nka mwene wanyu hariho akarusho hariho ivyo wabajije uyu mwene wacu w'umukongomani ati hariho nk'abakongomani bahora bajana kora abatesi dangombwa bikwiye ego kumbure n'ibindi bizoshika muga bizogabanuka bizogabanuka kubera bazobara nabo bazobitwa yuko ari abanyamuryango ariko bari ngaha mu Burundi rero intambamye ya mbere tubona niyo y'intuzenya y'umutekano ariko hariho n'intambamye nayo burya iturutse ko abantu bumva ibintu mu mitwe kubera kuba amahirwe yaje ahari ni kimwe ariko ayo mahirwe no kuyakira ukayavyaza umusaruro ico nico c'ingenzi amahirwe ahari ukabona ko ahari hanyuma ugaca wifata neza ntagire ico ukora ayo mahirwe aragupfa ku busa rero nukuri kuba Kongo yinjiye mu muryango w'ibihugu by'ubuseruko harimo akarusho cane kanini ku badandaza ivyo rero yuko ari abadandaza nabo baheza bakuguruka ayo mahirwe baronse bakayavyaza umusaruro ariko n'aya mareta yacu nayo akorosha kuko hari igihe usanga cane ngomba kuvuga ku badandaza bato ugasanga bavuganye ivy'inzego ivya politiki ariko ugasanga abantu bakora urudandaza ruto basa ni nkuko umenga ntibabiyumviriye ko ntibabibutse ego ariko uruhara rwabo ntuzenya mw'iterambere ry'igihugu ni ntangere rero ni vyiza yuko na ibihugu iyo baba bariko baragira no kugira ngo ni ko kwinjira mu muryango kube ukwinjira nyako no bivuga gute bakagutumbereza neza bakinjira no mu mizi ku buryo umuntu wese ari mw'uwo muryango azokumva vy'ukuri yuko ari umunyamuryango kandi abibamwo ari ivyiwe havuzwe ibi vy'umutekano mwabivuze muravuga n'ibijanye n'iyi migenderanire hagati y'ibihugu kumbure n'abanyagihugu baba muri ivyo bihugu nkamwebwe nk'abadandaza bagenzi banyu b'abakongomani bobo mubanye gute turetse bimwe mwatubwira vy'ingene muzana ibidandazwa mugatiba mukabishikana iyo mubishikana n'ingorane mugenda murahura abadandaza bagenzi banyu bobo bimeze gute oya imigenderanire hagati y'abadandaza bonyene hagati bwabo imeze neza nta ngorane aho gusanga no kuvuga namba ari umurundi yari yacayeshoye utuntu muri Kongo niyo bwo mwirirako singoma baje gufata hoteli usanga hari hafise ubundi umudandaza mugenzi we w'umukongomani ashaka ati no buranyereyeko akamuhindara niyo hoba hari n'intuzenya namba yavuga ati nari gutwara y'ibintu hakaba hari nk'abamayimayi bateye akajagari ibuvira avuga ati no munsi ntuze no munsi ntihayita uno munsi habaye mandamano amabarabara rugaye niyirirwa aravumera akagenda kamwe na zangorane z'ururimi rukoreshwa bari bavuze ntazomuba mufise kurubuka mu bisanzwe burya abarundi batari bake bari bafise ingorane cane z'icongereza kuko bize mu gifaransa ariko abakunda kugenda mu ntuza ku ruhande rwa Kongo mu ruhande rwa Kongo giye uzi igifaransa gikeya ukabuze n'igiswahili gikeya nta ngorane ugira byose bigenda neza ego nta ngorane kabisa ego Dr Guillaume muravye ukwiyunga ni kwiza bose baragushima kwinjira kwa Kongo ariko ntihabuze nk'intambamyi uku kwinjira igihugu gishobora kugira canke n'ibihugu intambamyi zishobora kubangamira ibi bihugu biri kumwe mu karere hari izo mubona zishobora gutuma ukwinjira kutagenda nk'uko bari bakwiteze intambamyi ntizibuze hariho bimwe aba bagenzanje bamaze kuvuga
iki kintu c'uko mu karere hari ibibazo by'umutekano usanga ibihugu bihanahana mu guca mu njyane za politiki, iki kirashobora kuba intambamyi mu kubaka umuryango. Hanyuma ikindi kintu nuko ibibazo bijyanye n'umutekano, ego ibihugu biragira umuryango kugira bishobore guhanahana ibidandazwa, abantu bashobore gutembera, ugabo ntibihanahana ibidandazwa gusa, birashobora guhanahana n'ubugizi bwa nabi. Birashobora guhanahana n'ubugizi bwa nabi, nico n'ikintu bishobora kuba intambamye mu gihe umuryango utofata mu minwe mwene ivyo bibazo. Hanyuma ikindi kintu gishobora kuba intambamye nuko ushobora gusanga igihugu cinjiye mu muryango ugasanga ntigifise inguvu zikwiye kugira cunguke, ugasanga ahubwo kiriko kiraremerwa n'ibindi bihugu bifise inguvu mu bijanye n'ubutunzi n'iki, aho rero ugasanga igihugu kiraremerewe n'ibindi bihugu bisangiye umuryango, nico gishobora kuba ikibazo. Ikindi gishobora kuba intambamyi ni nko mu gihe mu muryango batoraba neza ko inzego zihari, no kuvuga haba mu bijanye n'abakozi, haba mu bijanye n'amategeko, ko by'ukuri bitunganije neza ku buryo bw'uko bishobora gutuma iryo yinjira ry'igihugu kinini nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukaba dufise vyangombwa kugira iryo yinjira rishobore gutunganywa neza. Ikindi ni vyama systeme de gouvernance ari muri ibi bihugu, uko amatwara ingene atunganijwe navyo nyene birashobora kuba intambamyi mu gihe ivyo bihugu bitogerageza ngo vy'ukuri bitegere ko udashobora kujana mu muryango iciza utabwa usanzwe waratunganije wowe nk'igihugu, uko ntushobora gutanga ico udafise mu muryango. Ego mbega ntibishobora gushika murana nk'ubuko Kongo ibiri kiravugwa ko ari igihugu gisanzwe gifise ubutunzi no vuga budasanzwe nko mu karere, ugasanga hariho nk'igihugu gishaka kwigira ko ari kigenzi gusumba ibindi, ugasanga kiravuye gukorera mu muryango gishaka kwiyegereza nk'ico gihugu gusumba ikindi. Mu ntango z'ikiganiro nabivuze yuko kimwe kindi umuntu ashobora gufatira ko uri kuragerageza gutegera, uri kuragerageza gusoma kwinjira kwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu muryango wa Afrika yose, nuko Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisanzwe bizikari igihugu gifise ubutunzi kama bwinshi, kandi tukaba tuzi yuko atagihugu cyo kwanka gushira yakarenge, nta gihugu cyo byanga. None rero ni bimwe twari ko turavuga ati umuryango uriteguye kubijanye nk'icyo kibazo, ku buryo bw'uko umuryango uvuga ati ubutunzi bw'ibihugu byo mu muryango turafise ingene nk'umuryango dushobora kubutunganya kugira abanyagihugu bo mu muryango bunguke. Nico kindi bategerezwa kuraba. Hanyuma urumva kuri ibyo bijanye n'ubutunzi burya kwinjira mu muryango uwahuza n'ibindi bihugu ntibituma uburenganzira bwanyu mufise ku byo mutunze buhava. Nico gituma igihugu icyo cyose gifise uburenganzira bwo kuvuga ati ivyo mfise ndabitunganije gutya, hari ivyo ntegerezwa kugumana nkatunganya nk'igihugu cigenga, hari n'ivyo nshaka gutunganiriza mu muryango. Muri ivyo rero bizovana n'ivyo Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuze ati ibi turashobora kubiganira ko tukabitunganiriza mu muryango, ibi navyo jewe nk'igihugu cigenga nzoguma ndabitunganya. Ahubwo wanashaka umuryango ubukwiye gufasha kugira igihugu cose nk'ibi bintu byo by'ubutunzi kama, igihugu cose kigire uburenganzira bwose ku butunzi kama bwavyo, kuko hakazoguma hari ibyo bihugu bishaka kugerageza kuronkako cha kibazo cy'umutekano mu muryango kizoguma kigaruka, kuko Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta gihugu na kimwe izoha gakira turabagabiye.
badafite ibindi nabo akira turabagabiye idatanze gutyo naho ivyo bizoba binyotewe kuja gukora ko gatoyi bizoca mu nzira usanga atari inzira zubahiriza amahoro n'umutekano mu karere. Urumva ivyo byose ni ibintu bakwiye kwicara bakaganira ko bakabona neza intumbero bifise ingene bitunganije. Murakoze cyane turi mu minota ya nyuma isozera kino kiyago cyo ku nama mbega mubona ibikuru bikuru amareta canke ibihugu bikwiye gukorera ko kugira iyinjira rya Kongo rizogira ico rihinduye mu muryango na cane cane rigire ico ryunguye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ahanini ari biki njate mubona bokorera kuki gusumba kugira uku kwinjira kwa Kongo muri Afrika y'ubuseruko muri uwo muryango hagira ico bizofasha gusumba abari muri uwo muryango. Murakoze. Ico nosaba nuko ibihugu byose byokorera hamwe kugira ngo umutekano ube muri Kongo. Amahoro n'umutekano ivyo dukeneye cyane muri Kongo. Ibindi byose birashoboka kubera iyo abantu batari mu mahoro n'umutekano ntibarima nibo kwimbura ntacyo bokora nta n'imigambi y'iterambere yorama. Bavugana ukuri barabe ukuntu botuza imigwi y'abagizi ba nabi iyo bari kandi iyo migwi yose tubiravye neza hariho n'abantu bava mu bindi bihugu bakinjira muri Kongo kuzana umutekano muke. Ibyo byose abo bantu abagizi ba nabi no kubagwanya. Kandi jewe nusaba nuko bishobotse iyo umuntu avuye mu gihugu kimwe kiri mu muryango agiye mu kindi gihugu akoze ibintu bitari vyo inzego z'umutekano zimufate zimuhane bikunze bamusubize iyo yajava bamucira urubanza. Aho abantu bazotinya iyo umuntu azi ko mvuye ngaha ngiye mu kindi gihugu ibi bizokorayo barashobora kunsubiza mu gihugu cyaje kugira ngo ubutungane bukore. Muvuga muti hajeho amategeko akingira ababa muri ivyo bihugu. Yego amategeko akingira bose hanyuma n'abantu nabo bubaha amategeko ibindi byose bizogenda neza. Murakoze cyane. Pote ku ruhande rw'iwanyu abadandaza nibiki mubona bikwiye gushimikirwa ko n'ibihugu n'amareta bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kugira iyinjira rya Kongo muri uwo muryango rizogire koko ico rishitseko. Murakoze. Icambere nico twavuze cy'umutekano. Muri ibibazo byo kwinjira mu muryango w'ibihugu byo mu buseruko no mu biyaga binini hari intambuko zishanka zitanu. Intambuko ya mbere y'isoko rusangi iyo yarashitsweko. Niya kabiri mu gifaransa bita ngo ni niyo douanière aho usanga no kuvuga kuriha douane ubu unye nk'umuntu akuye ibintu i Mombasa arihira douane nyene akirari mu Mombasa baza bikaza ntasubira kuriha nyene abayahejeje ico naco carashitsweko. Hari igisigaye ico bavuga ngo ifaranga rusangi ifaranga rimwe rizokora mu karere ico ni kirakogwa ngomba gushika ku ca sécurité commune. Baragitevye ko n'intambara ziri mu bihugu zama zahuraguye umuntu uzajya mu bihugu bitandukanye byagera ku gihugu ca Kongo hoho
noneho wumva kije mu muryango namba umuryango wo mu bihugu vy'ubuseruko ugizwe dufate n'ibihimba vy'umubiri wako karere indwi, hakaba hari igihimba kimwe muri ivyo bihimba indwi bikigize cama cagize cakubiswe n'intambara, kandi intambara nyinshi rimwe na rimwe usanga za nkuko professeur yavuze ati circulation de violence, ukaza wumva hari imigwi yavuye mu Barundi bahungiye muri Kongo, hari imigwi yavuye mu Banyarwanda bagiye muri Kongo, hari imigwi yavuye mu Bagande bagiye mu Ntuzenya muri Kongo. Ibi bihugu bicarane ikibazo c'umutekano muke muri Kongo bakirangiza. Cyo ni cyambere. Ica kabiri, muri Kongo haragoye igenda kubera atamba barabara kabisa. Uyu mugenzi wacu yabivuze, iyo mvire umwe avuye nga agiye Kinshasa, ubundi akava ngahanye agiye mu Birigi, ugiye mu Birigi aragutanga kandi ari igihugu kibanye. Abantu zenya abakongomani bo muri aka gace za Uvira, za Bukavu, za Goma, hako boje Kinshasa kubera nyene ubunini bw'igihugu nuko kuntu atama barabara afise. Usanga abantu zenya inyungu bogiye kurondera Kinshasa, abo mu ngahe Buvira baza kuzondera ngahe Bujumbura, beje bumva kubwira ngo Bujumbura ngo c'est notre deuxième capitale, kubera bidakunda yuko baheza ngo bashike mu Ntuzenya baja ahaboroheye gushika Kinshasa. Kandi hari hamabarabara yemwe reza fere umuntu yove nakaja kuzikorera Kinshasa, akazikorera Lubumbashi, akaza kuzikorera n'ahandi heshi. Rero nk'umuryango bazogerageze nibiyumva vy'ukuri yuko ibibazo vya Kongo ari bibazo vy'umuryango, bazofashe kugira ngo namba mu Burundi umuntu ashobora kugenda amabarabara hari, mu Rwanda hari, mu Kenya hari, muri Uganda hari, no muri Kongo naho nyene hazocibwe amabarabara kugira ngo kugenda no gutwara ibintu byorohere abantu. Nivyo mbona cane byo heza bigafasha. Murakoze cyane. Ego Dr Guillaume, mubona ibikuru bikwiye gushimikirwa ko ahakwiye gushigwa inguvu kugira wa mutekano, umubano mwiza ugaruke, bwa butunzi babusabikanye, kwa kwinjira kwa Kongo mu muryango kugire ico gushitse ko ciza hoko gwiki? birakunda kungora kubwira abantu kuvuga ati hoko gwibi na cyane ko ntabandi ku rubuga misi yose ngo mbone intambamizi ziba zihari, ariko jewe nk'umushakashatsi nagomba kuvuga utuntu tubiri boshobora gufatirako. Burya kuja hamwe, bavuze ngo kuja hamwe mu muryango, ibi bita intégration régionale, ntibisigura kuja hamwe kw'amareta, ntibisigura kuja hamwe kw'ibihugu, ntibisigura kuja hamwe kw'incabwenge, bisigura kuja hamwe kw'abanyagihugu bo muri bihugu bigize uwo muryango. Nukuvuga ko abanyagihugu muri ivyo bihugu nibo bategeza kubona ingaruka nziza zivuye kuri uko kuntu ibihugu babayemwo biriko biraja hamwe. Nkavuga ati rero abo bafata ingingo nukuraba vy'ukuri nigiki gishika mu buzima, nigiki gihinduka mu buzima bwawa munyagihugu canke umwene gihugu muto mu buzima bwe bwa misi yose. Ico ni cambere. Ica kabiri nagomba kuvuga nuko igihugu cinjiye mu muryango ari igihugu nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo canke n'ikindi kitari no muri Afrika, kiza kizanye inguvu zacu, kikaza kizanye n'ibihengeri byacu. Nukuvuga inguvu zije, umuryango uriga ingene wogerageza kugira izo nguvu zifasha umuryango gutera imbere. Ivyo bihengeri navyo umuryango navyo nyene utegerezwa kubiraba, kuko utabirabye ngo uvyige vyovyo birawuraba.
nibyo nagomba kuvuga murakoze. Ego mbega mugifise ijambo ajya amashirahamwe yandi usanga ibihugu bihurikiyemwo, hariho za sentare, hariho za EALA, hariho inama z'abakuru b'ibihugu mu karere, mu bihe nk'ibi nimba hariho nk'ibibazo biboneka muri iki gihugu cinjiye gushasha mu muryango, hari ico amashirahamwe nkayo aheza agaterera muri ico gihe? Izo ni inzego sasa amashirahamwe ari ku ruhande ziza EALA za conference des chefs d'état, ni inzego zisanzwe zarategekanijwe muri uwo muryango nyene. Ibi byose twavuze izo nzego nizo zijejwe kuvyiga. Nk'ubu tuvuze cour de justice ya EAC, bica bigaruka kuri umwe mu mugenzanje yavuze ati amategeko akubahirizwa abanyagihugu bagakingirwa. Urumva izo nzego nizo zijeje kubishira mu ngiro. Mugabo kuvuze rero ico kintu c'amashira hamwe, urabona nk'ubu usanga igihugu ugasanga kiri muri CPGR, ugasanga kiri muri CAC, ugasanga kiri muri Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ugasanga nta ubona neza aho inguvu ziriko zirashigwa muri ivyo bintu bijanye no kuja hamwe. Na cyane cyane iyo usanga ari nk'igihugu usanga ari gito uribaza ati vy'ukuri ivyo bintu byo kwinjira mu miryango ni ibintu novuga ati birafise une stratégie, birafise uko vyiyumviriwe, kugira bigaruke hahandi nako ndavuga kugira vy'ukuri kwinjira mu miryango, muri iyo miryango ihuza ibihugu bizanire ingaruka nziza ku umwene gihugu ashobore kubona ati vy'ukuri igihugu canje carinjiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, jewe ndiko ndabona izi nyungu izi nizi. Ego murakoze cyane, reka tubashimire abatumire bacu. Ikiyago cyo ku nama cy'uyu munsi ni hano duciye tugisozerera. Nari kumwe na André Njate, numwe mu baserukira umuryango w'abamuka mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ukabusanzwe ubana hano mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubashimire ku ntererano zanyu muri kino kiganiro. Mwakoze. Murakoze. Ego twari kumwe kandi na Prote Nizigimana, n'umukuru w'urwego rujejwe kugenzura ibikorwa vy'ishira hamwe ry'abadandaza ndengambibe. Mwakoze ku ntererano zanyu muri kino kiyago cyo ku nama. Murakoze namwe. Ego dushimire kandi Dr Guillaume Ndayikengurutse, n'umwigisha muri kaminuza, akaba yanonosoye ivyigwa vya politike n'imigenderanire y'ibihugu. Dr Guillaume, mwakoze ku ntererano zanyu muri kino kiyago. Nanje ndabashimiye kubona mwantumiye. Ego murakoze mwebwe mwese mwadukurikiye. Ikiyago cyo ku nama naha tugisozereye. Mwakoze abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Serafina Hakizimana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma. Leonce Bitariho akaba yarahagarariye kino kiganiro. Francine Ndeho kubgayo nije naenda kiremesheje naho ubutaha. Una Una